Kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere gitugutu mwaka wa 2018 ntashira hamwe na rimwe mpuzamakungu atawegamiye mu vya politike ririko rikorera mu Burundi. None iyo ngingo yatangaje abatari bake yoba yavuye kuki? Reka tumvirize umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu nama yagiranye n'abegwa n'ico kibazo. Nivyo nkuko mwavyumvise inama nkuru y'igihugu y'umutekano yakoranye igenekerezo rya 16 z'uku kwezi yafashe ingingo yambaye yuko ONG akora mu Burundi ahagaritswe, yatanga n'ikiringo cyo gusubiza ibintu mu buryo cy'amezi 3 kugira ngo neza na neza ayo ONG abanze yisunga amategeko. Anagenda yibutse ko itegeko rihari cyaba amezi 6 kugira ngo bisunge amategeko, mugabo uravye ikiringo kiraciye kirenga imyaka 2 hari amategeko ONG agikora inama amategeko. Si byo gusa, hari n'ayandi yaje biboneka yuko ariho kwizina gusa aje kwemererwa muri bushikiranganje bijeje ibera ngahatanuzi ivyo ariko arakora. Mbere turiyumvira abantu ico bakora na mwanya tubona bagoma batembera n'amamodokari meza amajipe y'ikizungu, mugabo abazi ico bakoze ukibona nabaha akararo ka ONG imwe ntarinda kuvuga izina mu myaka 3 yatanze inkoko 3 mu ntara ya Ngozi, kandi bahaguma batembera mu modokari meza ashajije. Abo bantu nka leta twareka kwibaza ico bariko barakora ngaho. Ubu rero bizosaba yuko ONG abanza gusubira kwiyandikisha mu bushikiranganje turongoye mushasha. Twabasiguriye uno munsi ntihari guharira kuri iyo ngingo kuko naco tuyihindura, kwari kubereka ibikuru bikuru mu mategeko ivyo bategerezwa kwisunga, twidufata yuko bihambaye, tutavuze yuko mu itegeko hari kidahambaye, ariko tubereka ibikuru. Twanahavuye turabwira ivyo tubasaba vyoja muri dossier yo kuza gusubira kwandika. Turanabasigurira neza ko muri ico kiringo c'amezi 3 ko atari ngombwa gihe kuba bikwije, naho uno munsi canke ejo acahabwa uburenganzira bwo gukora. Ni kuvuga ko uno munsi tuvuga ko abemerewe gukora ari ubusa ni ONG 0, mugabo uza kubikwiza ubwa mbere duca tumwandika nibazabaye wa mbere. Hirya ejo haje ugira kabiri twandika ko ari abo. Amezi 3 aheze tuzoca duca umurongo, duce twugira urutonde turumanike hose mu gihugu no mu makomini w'ama ONG akwije ivyangombwa ashobora gukora mu Burundi. Bisigura ko abasigaye abo tuzoba tuvanye ko amaso bazo bari babandi ataco bariko barakora, babandi bafise imigambi idahuye n'igihugu, abo nabo bazoca baja gukorera ahandi, wacu bazosubira gukorera ngaho. Noneho twari twanumvise ko hari n'abakora batanaronse na agrema bakorera mu kwaha kw'abandi. Ni umwanya mwiza rero no munsi wo kugira ngo tubone abemerewe n'abatemerewe. Nico gituma mu byo tubasaba ibintu bitarenga 4. Nabivuze yuko ukerebutse no mu munsi umwe canke 2 yo bikwiza. Muri ivyo 4 kimwe baragisanganya, muga tugomba turabe koko bagifise. Ni convention de coopération baronse igihe bemererwa, ni kuvuga urupapuro bahabwa igihe bemerewe n'amasezerano bagiranira na leta igihe bemerewe bacinjira ngaha mu gihugu, bagiranira na leta baciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Ivyo barabifise. Aho murumva ngaho katangorane udafise iyo convention wewe nibaza yuko aca baraja ku ruhande. Ivyo tuzobimenya mu nyuma, azi bari muri babandi bariko baraducamwo bakaza gukora badafise uburenganzira. Ica kabiri tubasaba nuko boca mu bushikiranganje basanzwe bakorana, ibi twita ministère technique, kugira ngo baronke ico twita mu Gifaransa protocole d'exécution du programme projet mafisi. No kuvuga iki? No kuvuga yuko ibi muri antumbero yuko ONG mu gukorera mu gihugu itegerezwa gukora ibihuye n'amategeko kandi bikaba bihuye n'imigambi leta yashize imbere, na cyane cyane wa mugambi w'iterambere tuheruka kwishiriraho
uzoshika mu 2018 gushika mu 2027. Aha rero mwumva neza yuko leta ifite intumbero yuko atamuntu yoza ngaha mu gihugu cacu aje gukora ivyo ashaka yateguye akaza kubihomeka ku barundi, akaza kuvyomekera ku barundi, kandi abarundi twe dufise ico dushaka. Turabona iyo turiko turaje, si umunyamahanga yohatubonera, twe turabona neza ko tugomba kuja, ntituri nk'agati gatembera mu ruzi. Tuvuga rero tutiwe rero genda rero uce mu bushikiranganje mukorana kugira murabire hamwe yuko ivyo ugomba gukora bihuye n'iyo ntumbero iyo turiko turaje. Mu gihe iyo ngingo hari amashure yerekeye hamwe n'ibitaro, umushikiranganje Pascal Barandagiye yavuze ko ivyo byaba ibitaro canke amashure nkamwe bohirahira bakavyugara ngo vyobazwa abo bene ayo mashira hamwe. ONG itara kwiza ivyangombwa ifatwa nk'izindi. Mugabo mwumvise bivanye n'amakonvention yandi ONG yasinye n'ayandi ma ministere, twavuze ku by'ibitaro, twavuze ku by'ishuri, hamwe no gusoma amategeko agenga uwo mwuga. Namba ari bijya byo kumenyesha amakuru nabyo ni gusoma muri ari amategeko. Twebwe tuvuga les normes générales yuko les ONG zihagaze. Mugabo hariho ayandi mangagement baba barafashe muri ministere runaka. Abuguru y'ibitaro barafashe engagement muri ministère. Hari ivyo bavugana nabo. Ivyo rero uno munsi bamwe bose baca bagenda muri ministère technique yabo, nibo bamenya bati iki tugikingi yuko navuze iby'ibitaro uravyumva, navuze ishuri, ivyo bindi navyo kimwe ukwacu.